Eske yale umuntu musi kugenda gute biface ku musi wawe? Nshaka kugenda tamaguru ufise. Mbe kubera iki abaririmbyi bacu bona umenga ni bake bubatse biface. Kwa nini? Twese turapanze. Biface aranyemeresha baramuzamisha para y'inyimbo. Uya ngo umutwe wawe nyene urafise ingene umeze nka television. Urumva? Sonitech. Urabibona zijya nuze zakeye. Ibintu byose umva ngo naka ngo azirana naka ngo yishuye naka mwese muzopfa. Sasa rero mugiye muzopfa mwitware bukebuke. Unyene aranovuga uri mwijuru urahuye na wa musuma yakwiba cakirato kandi yatigiza aza kugusaba ikigongo. Ubonye aciaja mu kibanza cize. Oya no kujakuza cambaye acaja mu kibanza ciza duri ya cambaye ndakimukura nka ati blaze we kweri na we bakuderibe sasa rero deriberation sira yeme we nirudishe kikiatsi mimi nimekiuza huku kwa Oscar kwa Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza no shamvuga muri industry of Buja Flavor. Kuko tuma tubikora reka tubaze dukengurukira Imana hama dusura dukengurira mu bakuzi ba Bujahit TV. Right now twatewe iteka turi kumwe na Bface on the flow. Yuda, Bface beat. Fresh. Biraza neza. Naona umetokelezea umevaa black kaka. Asante. Nisikia noir blanc tu. Yani kutokelezea unajua kila siku tukikutana na kwa nimetokelezea. Jason ni rap Yuda rap Goliath tukitaka umuite nani tena? Utaka kitu nani tena? On the flow. Afu lo Bface utazana na umwa. Bidaza kuza ni slow by slow. Slow by slow. Ile sikia leo umuntu musi kugenda gute Bface ku musi wawe? Nshaka kugenda tamaguru ufise. Swali la kwanza limeshapigwa moya mbili. Ndio umeniambia najisikia vibaya. Anataka tuanze sasa. Tuanze sasa. Hii ni check sound. Kabisa. Rap Yuda. Kumusi uno musi wori kugenda gute bazi Bface ndabivuge gute kirundi yaje ari kigufi sana. Umva nyene urumva umunsi ntushaka kwiyunguruza mu gihe utagira amaguru n'amaboko. Urumva. Sasa rero umunsi nyene urumva wari kumbaza umunsi umeze gute umunsi umeze gute basi umunsi umeze fresh ninavyibona umeze fresh kuva mu gitondo umeze gute bien programme Bface yari yateganyije ko azakurangura kuri no munsi abona ko imeze fresh naco bitwara Jason rap Yuda mega rap Yuda we muheruka ryari rap Yuda tumuheruka haheze ukwezi kumwe kuri YouTube channel yiwe aduha inovuga indirimbo ni ndabe ari kumwe n'umuririmbyi kazi dusibaza tumenyere no muri ino game nawe nyariko yari mu Queen video byagenze gutewe na Mokenzi bro n'umuririmbyi kazi anje ndumuririmbyi n'umukobwa kandi nanje ndumuhungu ivyo birasiguye umuririmbyi kazi umukobwa nkaba umuhungu kandi ndumuririmbyi nanje urumva rero gukorana dusangiye umwuga n'ibisanzwe hama ikindi naco iyo nari gukinisha igihungu nkanje n'ivyo byari kuba biri bizarre umuhungu kuri inzanya nisyo gituma nanje nakubwiye ibirisiguye kwera kuriya n'umukobwa nanje ndumuhungu n'umuririmbyi kazi nanje ndumuririmbyi azi gituma ndakubaje ico kibazo Bface ni kwera tubimenyere mu baririmbyi bacu umenga bamagara abandi bakobwa abandi ba Queen video biravana n'ubucuti biravana canke n'ibiganiro namwikoze karanyumvira ni Bface hagiyemo ikijama canke hagiyemo business kazi na pesa hakuna pesa ni kama vile naweza kuniita mimi nakuja tunafanya kazi fresh nacho bitwaye ni nkuko ni indirimbo yiwe ya mbere nawe nkuko nakoresha Titi Love canke Shani Queen canke nabandi benshi biravana n'uvyemeye bose rero canke nabone bakankoresha muzi wabo yes of course byama byabaye Jason bakuzi ba Bude ni Bface rero ntuzube watangajwe kuvuga ati mbe byagenze gute we na Mokenzi ko Mokenzi yaragiye novuga muri clip ya Bface akubwira ati nta kanoti yamuhaye ariko yaramufashije yaramfashije bro Bface concert ziko zinaendaje bro concert tunaona concert safi sana Kayanza juice kati hapa Kayanza kweli menga mu Kayanza uri kumwe na Ephraim ari mu Cibitoki ni wabo muhiri wabo uri kumwe kandi na ninde ompeti mwaririmba ndamwibagiye aha anye mu Kabezi bari mu Kamesa nyene
ku mateka byari bimeze fresh hose byagenze neza abantu batwakiriye bien nyene biraryoshe ushobora kudatamba wirorera mu kumuziki ndundi ku bwanyu murabona ko biko bigenda gute Bface right now musige muronga ama concert menshi cy'ubusike kimwe n'ubwa mbere ubwiye ko ibintu bidashaka kugenda bidafise amaguru basi Bface niko ndavuga basi urabitahura basi Bface yego mani ndabitahura mugabo mani nawe nucuvuga ikirundi kitari ico mani Bface arati none mani bigenda gute kandi bitagira amaguru umaze ati none ubona bimeze gute byari bimeze gute basi Bface byari bimeze fresh sana ariko Bface umega kuri wewe umega sindi kirundi cy'iwanyu mu gukora kigaya kandi so fresh Bface basi tuseme kirundi kicha wapi Bface wewe ungiaga kuri Kongo yani kuri cha Burundi kirundi cha Burundi kikwaje kirundi cha Burundi ni kirundi urazi kirundi kweli Bface nane mba ndiko mvuga igibe je ni kibazo namambaza Bface akagituraga mana yanje kandi nawe nyera rakizi okay mbaza no wavuze arazi kirundi umugore wa papa wawe atari mama wawe amwita mukaso none umugabo wa mama wawe atari papa wawe amwita gute mu kirundi mu mico y'ikirundi nta mugore arongora umugabo sibyo tuzi ko ari umugabo arongora umugabo ubamba arongora umugore none wumva ivyo ntibibaho muga ico ni kibazo cyo gupima ubwenge bw'abantu abakikwishuye bose peut-être ntibabifatiye umwanya ngo bavyimviye oya bamwita mukaso kubera ko urumva azanwa n'uyu mugabo ntabwo ari umugore azana umugabo bisigura yuko rero aho nibiba ivyo bintu ntibiba oya nivyo nibiba aho usanga umugore akazana undi mugabo mu rugo kandi umugabo wa nyoko abari umugabo wa nyoko abari umugabo wa nyoko niko babivuga niwo mugabo bamufana iki Bface umugabo aba ari nkaso umva ni so wawe rero yego arashaka kuja mu kibanza ca papa wawe biravana n'ubucuti mufitaniye kuko na papa wawe yakuvyaye arashaka kukwanka live asha uciye hose vraiment acira hasi atema canke wewe ugasanga uramwanka bivanye n'amagafe bivanye n'ibintu mwapfuye sasa rero nuwo munyagahinga yitwa so mugabo ariko si so wawe akuvyaye nashaka kuba umujama arashaka kuba umujama canke oya muri ico gihe asubirira umuvyeyi urashaka kumwubaha arafise uburenganzira kumwubaha papa wawe yego uramwubaha bien sûr kubera ko yarinze arongoranye uko aca mambo yako abari daddy abarinze abarimuze Bface araduhaye igice kumureza tuhamagara ba papa sijereka bro kibazo abantu benshi ni kwimana ni kibazo cyo gupima urumva nyine nawe ucyumva ni atari sawa ni mwiganye wa kabisa ni nikindi kibazo cyane nshima kubaza Bface cy'ikirundi nyene ngo kenshi umugabo n'umugore bahukanye umugore agasubira iwabo mwita igisubira muhira n'umugabo nawe cyitwa gute agumi iwabo umugabo akomeje yego none umugore nakubwiye ni wavi waba akaje wabo agacaca bigisubira muhira suye wabo umugabo bahukanye n'umugabo agumigwe cyitwa gute none niumva yuko umugore agize retour akoze ibintu bibiri amemta yaravuye iwabo arazi wanje dispose basikore je araji wanje yasanze aho je sinigeze nshanje ikibanza sasa tuda uje rero uje byumviro acagira retour iwabo agiye turuzi ibiri je nta nimwe nigeze ngira manake mini ndi hahandi nyene muri ya ntebe nyene none we nsubira hehe uca witwa gutere mu kirundi nguma ho nyene ivyo n'ivy'iwanyu n'ibibaho Bface yasubiye muhira umugore wawe ugumye muhira ruca witwa gute wewe sinzi peut-être no bifatira umwanya nk'imvira izina je no biha ariko muri uno mwanya ntagyonzi kandi nta niriba kuko nta namwe aje kandi ntaho yavuye tumwite gute batsi igiki yabuyuda ikigumanga Umze kwa challenge ni wakazo niko nacho tukamata rejibu maswali yake hapa. Yes bakuzi wa Bujahit TV Bface rero tugerageza gituma nabagize byebazo nuko tuzi ko Bface ari mu bamwe babaririmbyi keshi tukubuze kumva nk'imigani mishasha tutari tuzi muri game cyane tutatuzi mu Burundi ni Bface agerageza kuyicreate mwacibaza mbega Bface yo migana ikura he fisi migani myinshi sana yisangije Bface ndayikura mu mutwe none abagera bayikura urayicreate wewe ubwawe kandi keshi biravye menga ariyo apana ngo niyo ni hahandi nyene urumva atamuvugishwa yemegwe iwabo wewe urumva uri kurampinga wumva nyene ufise amadute mengo niyo ufise amadute Bface none yakuyemera yakubera tuyiga mu ishuri uyiga mu ishuri yakrewe nande n'abakera abo bakera bari bafise imitwe iri double canke bari bafise imitwe ifise amadodani itameze nk'iyi wacu bari bayifise mbwa bakera barakibwege cyane no none ko kinone batarayishira ubwo bwenge bahawe wewe ntabwo ugira
ndabufise ariko je umuntu nitwara muri toilette atamuntu amfashe ukuboko urumva ko ibyo bintu byo ntobishobora uwo bishobora ikibazo cyadufise bifese be kwere kumenga abantu ntibayikurikiza niyo uri kuracira umugani umwana ntakoresha iwawe urumva byama byabaye birashikanye n'urumva ibiri bizarre kubera ibiremereye abanyagisagara cyane bamenyereye imigani yoroshe ni bifese ariko turavye imigani yiwe ni imigani yumvikana kandi iri mu bwenge cyane kandi biravye abari imigani yo nyene kandi bavuga umugani ngugana kariho yego hari imigani yo rigana kariho nayo nyene nakabayeho nakazoba kabisa ni bifese on the flow tugenda muri music kwanza muri industry bifese on ile kwa changamoto zinazoziko zinapitikana kwa sasa we umenga sihuri bifese je nonugira ngo hari nsako ngira abari birimwe bari mu nsako nsako kuko misi yose nta kimwe babigira bahindura yani wanabaki tu wanaongea sense bavuga vya bindi nyene bifese nce gituma dahari rero just gituma nahari nta post and uzobona narabikoze mu ndirimbo mbe uri kuvuga ibyahe ko havugwa byinshi ibyaba DJs bro ibyaba DJs baravumye kweli bareke bivumire urabona ko ari ikintu kizova mu bifese bo je narabivuze kweli no mu ndirimbo yitwa biri ku mutima bitanu navuze ngo basha navuze ngo ni mari minota 11 kanimviraho nabiririmbye navuze Wizkid Davido na Conscience naho uvuze indirimbo zabo bugaca bukira ntibigera bamenya yuko we unabaho naho boza hano nta nagafoto guhatora mwitwaza ngo nta ndirimbo tubazanira iyo uvugije techno yagusanze muhira urumva ari ukuntu bavuza mu na Kampala kandi turi Bujumbura ugasanga ngo ndi w'Ikigali kandi bakumutakura ari mu Kinama Cicorode ivyo byose ni ukwiyambura patriotisme iri umurundi wa vrai urumva ko je ntakwiye kugutegeka ngo kora iki kabisa urumva ko umuririmbyi kana kato kugira ati gira ibi nibi bikore nawe nk'ivyi wawe wumve yuko ico kintu ni wagikora uri kurashigikira abarundi bagenza umva ibintu byose ikorewe nga bikore nk'ivyi wawe nama nanga karorero nk'ubu dufata uciye hajya mu ibararo ugasanga haracafuye hariho nk'ikintu dufate hariho nk'ibuye rishobora gutega umuntu canke imodoka ikari cako ugasanga riramenye nk'ikiyo cindi modoka cangira kwisi umuntu nyene nk'ivyo waribonye ubwa mbere ni yagikawusha ubugira kabira cavuga ngo ko no mbere yaribonye arakawuka nugira gatatu bigenda uko nugira kane bigenda igumaho makarigize action B urumva sasa muri ico gihe rero byasaba yuko uwaribonye ubwa mbere wabonye ico kintu ubwa mbere agikora atanumwe ataravye no ku ruhande nico kimwe rero n'indirimbo yibwirize patriotisme ntikwiriye kutwiga ntidukwiye kuyiga kuri president ntidukwiye kuyiga kubadukurira ku bategetsi umwe wese yo kwiyumvamwo ko ikintu ariko agikora nk'iki kujya wewe wumva ati umuvukanye wanje umwana wanje navyaye ntegerezwa kumenya ko yafunguye ntegerezwa kumenya ko yambaye ntegerezwa kumenya ko yatonze kwishura utegerezwa jewe iki kintu ndazi yuko ni devoir yiwanje ntegerezwa gukora mugabo wumva neza ko ugiye gukora ibintu bya Wasafi hari man nta promotion yabo bashaka nga kabisa bo nubwo baba bayishaka mura contactana wewe korana n'abantu zo kwikora ejo je unerefunye ngo none dufashanye none sincenza none uza urirukaho nitwiba turaposta ibintu byabo nabo bagaposta ibyacu uramaze kumva Wizkid ya postinze ikintu cy'umugije hamna ngoma zake zinatawala kabisa ariko siko byari bikwiye kumera kandi kendi nacu n'abaririmbye je ndabagarutseko nta muntu umwe akwiye kublaming uwundi umu DJ afisa hakora nta no twebwe nitumuhemba uravyumva afise umubosi wiwe uwo mubosi wiwe arafise ivyo amwoblije arashaka kumubwira ati je nshaka kuryohera abakiriya banje sasa abakiriya banje mu kubaryohera ukabuzi kuvuza indirimbo ya Bifate cyangwa ukavuza indirimbo ya Rorero ntihagire ubuje umushefu arashavura kubera ari muri business bisigura yuko ni ya patriotisme nakubwira utigeze uzibakundisha ngo azumve ku radio hari azumve muri ya miduga azumve mu masalon azumve mu bubare hose mu nywero naho bazoyivuza ngo ashiduke yumve ko aryohewe ariko rero iyi ndirimbo izohamuhagurutsa ni indirimbo yumvise inshuro nyinshi rero uwo mu DJ naho tutamuhemba yumve neza na neza ko mu kuzivuza
atari itegeko twebwe twomuha kandi nta n'ububasha tumufiseko ariko nakamo dutera kugira ngo tubibutse yuko ari abarundi bagenzi bacu badakwiriye kumva ko bo turutisha abayetranje je muri jewe nta muntu n'umwe blaming ndidoga gusa uridoga gusa ico nkora ndavuga nti jewe iki kintu vraiment sindagikunze kandi kutagikunda n'uburenganzira bwawe kandi no kukitagihindura ntaco ndabifise kububasha mugabe ico nzi coco vyankamvuga iyo niyo aka yanje Bface yarigeze kubivuga mu biri ku mutima bishika kuri 5 yarabivuze ari ku mero mega umutima ca gatanu cari ca gatanu DJ uvuga ba DJ Nobino baragerageza nyene kubande DJ Mario bavugamo hariya Israel bari bavugamwo byari bimeze neza cyane ni Bface agerageza kuvuga ati awe mateka bazukome bayakora nk'abandi Voilà, umva je cyo nifuza nuko gusa ho baho patriotisme nta kindi nico kibuze. Tavuye mu ikindi je bizombabaje nacuzi. Birababaje gose. Ayo majambo yo muri WhatsApp je nkubuye nta mwanya noronka uko bisoma. Hariho nundi muntu ameze nkanje ataronka umwanya wo kubisoma. Hariho nubundi kandi arafite ivyumviro bari guterera. Sasa je kintu mvuga umuntu ari program. Turafise ama amical de musiciens. Kandi bavuze ngo aba musiciens haba harimo aba DJs aba journalistes haba harimo nukuva entertainment yose bisigura yuko rero ukuntu bikwiriye kugenda uko ndabibona ama rencontre ni yakeneye kandi iyo habaye rencontre ni kuvuga habayeho ico bita ni kwiprograma kumenya ati je gahunda zanje nzozikora ariko ku munsi n'uyu nzoba mfise gahunda abaho abizi ko iyo gahunda ategerezwa guhura n'abandi sasa je uno munsi nivyashika tugahura nabajya abantu bo ma companies bakabatumira turafise abaturongoye muri amical bagakoranya rero aba journalists bagakoranya aba DJs bagakoranya abaririmbyi bagakoranya n'abafana hari abafana bari update baciye ubwenge bafise ivyimviro wamumva batelefona ku radio bakabaza ingene umuziki uri kuragenda bakama bari bumva nyene ko babiryohererewe baje ni ba patriote kwe nta narimwe basaba indirimbo zo hanze kabisa abo bose baba bakenewe muri ico kibanza sasa rero bamaze kuduhuza gutyo nabajya abantu bo mu companies batugaya batumva ko twokorana muri business zabo uwo munsi baraza kugira icigwa batahanye ariko muri WhatsApp nta mudeja aza guharira muri group ya WhatsApp nta musani yiyemera harira muri group ya WhatsApp nta DJ afise target aza guharira muri group ya WhatsApp biya n'ivyiyumviro gusa batanga juste ariko habayeho rencontre bakagira communique ku ma radio baba journaliste bakavuga ati umunsi uyu n'uyu tuzohurirana abaririmbyi n'aba DJs naho harimo abazofatirwa bazotanga inkuru titwayazibi canke bagira babaserukira bagira baserukira amahijya yejo kandi jewe namanda bivuga misi yose hatabaye hama rencontre hazokwama hariho imyidogo itagira solution kubera ko ikibazo cabayeho kuva muri 2005 gushikura musi muri 2020 haize 15 ni kibazo cyari kimeze gute Bface ni kibazo cyuko ngo babaza umuziki wacu zotera imbere gute nico kibazo cyari 2005 cyane umuziki wacu wotera imbere gute wosohoka imbibe gute sasa ico kibazo carabajijwe ariko iyo nyishu nta numwe arayitora sasa ico kibazo none cabajijwe bande abagikoze ni bande abacishuye ni bande urumva ni twebwe nyene bigarukako ivyo twidoga byose ni vya bindi nyene ni muri ama group ya WhatsApp ni hahandi nyene mu marigara uri kumwe n'abantu ngo umuziki wacu ngo uruteye isoni vraiment bituvako nta namwe twicara n'umwe wese yigira Jay-Z uza gusanga umwe wese yicaye hariya nyene avyimba ngo je ngo naka ngo wapi ngo nitwa kwicarana ezo nivyo mupfa mu bishire ku ruhande kugira ngo muteze imbere igihugu cyanyu hama ikindi naco na gouvernement peut-être izohaguruka yabonye ko natwe dufise ini magiye hamwe mu kumvagira ubumwe tumaze kuba dufise ubumwe bazovuga ati bano bantu nabo gushigikira waruzi ko naho twogira manifestation mbega abo twakira bien bakabakira kandi bakabakira bakatwumviriza tukavuga babona ico abarinzi bakagira manifestation bien sana bakavuga ati agaciro kabo urazi kamani kuririmba nka 20 wowe ukamara 20 atani ikintu na kimwe ufise okere ku mwana wawe cyo kibazo dufise ugasanga uririmbye imyaka 30 uri mustar amandum n'amandum yose yarabaye hit yose ama hit song wewe usigise do mwana wiwe wowe yose de bazoyirya cyo kibazo dufise azojya flash gamani ni kuvuga yuko byari bikwiye kumva ati je iriya station muri Rompo ni ya Bface on the floor kabisa iriya alimentation mubona hajya ni ya vishu urumva ukumva ati ibintu nkabiri ukabona nyine twaka ka etage nk'akiza kajya nako murimvyi kanaka yakubakishije Francine amazi iminsi ngahe bamuvuga muri atletisme
man urazi imodoka agendera ndabigutuye karata ari imyaka ingahe abimaze ngo Bface nta myaka 3 iheze bamuvuze yaritahuye rero bitubifata yaritahuye ahubwo ntitahuye ahubwo ni bya bindi ni yindi domain iriya ni atletisme una no muziki rero kugira kubera kino ni umenga bashigikiriye igituma rero ndiko ndabivuga gutyo nanje shaka kwerekana hariho n'ama image ngaha adusuzuguza nta kuntu wowe uri umustar uzi neza ko abantu bose all eyes on you bariko barakuraba woja kuri rezo sociaux ngo wandike utuntu uri kutukundi muri rimwe cyangwa ugasanga uri kutwandi cyangwa uri ko widoga utuntu tutashoboka nyene bitumvikana man nibyo urabirengeye kabisa umuririmbyi akwiye guhaguruka agomba kuvuga ijambo nka kujya nyene uhora wumva president agomba kuvuga ijambo bararitegura discours nziza igira ico yigisha muri society apana kwaduka nyene ukavuga ibintu bitaje nibize kuko nababye abantu boza dahamadira barafise ingene batumedita ko bakaraba ati yo aba bahungu n'ukuri nta n'inkono y'ifege bazovamwe basha n'uwo bafasha nta kintu na kimwe ni Bface umuntu wese ababaye ngo naka yateye imbere canke yagize ibi n'ibi iyo jealousy ni yombi umuntu ace yibaza imbe Bface ubwo ni barabana yanyifato yabaririmbyi banyu bagenzi banyu kumva ukuntu baba bifata nabo nyene nanje nabivuze nivyo navuze ati hariho n'abaririmbyi usanga bafise images zidusuzuguza kuko nk'ubusanze nk'umuririmbyi peut-être ariko aragwana nko mu kabari uwo muririmbyi urazi ari n'igihe usanga ariko agwana n'abafana urumva wari sanse guco hava ahubwo ni nka trend iri kuri trendinga right now tubona umuririmbyi n'umumenyesha makuru sinzi ko wabibonye bijya bintu Bface byagute Bface ni umuririmbyi n'umumenyesha makuru bijya ubona ko ubwa ubona ko bitanga isuri yahe mu muziki ni Benturo hamwe na Nice K bariko barabasa no ko bariko bara ibintu byo mu gitanda bintu nk'ivyo navyo ndabona ariko nk'ivyo n'ubujuju je naskendo nkizo mbona ko zikwiriye muri music mugabo umwe wese afise target ziwe Jesse shaka kumujija arafise igituma bikora arafise ico bimwungukira mugabo nibaza yuko ibintu nk'ivyo ari private life yani private life ariko bimaze kuja en public Bface video zigasanzara ubwo n'utwava dutinya ko babishikira babandi kumbure bakabitahura kundi ukora kandi ko dufise ikintu tuko turarondera dusa nanje nivya bindi nakubwira za image zitwicira nizo kumbure nitwe ni mwebwe abaririmbyi mukiye kuraba nawe ku ruhande rwanyu mukarabishyira mu byari sanse ko batubona dutwaye utuzigo canke ibimpuzu hariya mu mpimba batubona mu orphelina tugiye gufasha bakatubona mwibarabara turiko turafasha abana bo mwibarabara ivyo byo gusoma canke byo gukorana ko byo murabikora nibizopfa biheze man muzobigumamwe imyaka yose ibihera man nta wicwa n'akazi yo kwamba Yes, ni Bface on the floor agaragaza kudusigurira neza kuvyerekeye nuvuga inyifato y'abaririmbyi n'inyifato y'aba DJs n'inyifato abafana ntabwo babona kimwe bavuze abafana bakira ivyo babaserve twe turaririmba turabaserva sinzi ko urabibona wowe umumenyesha makuru kuri YouTube imbere ya kamera kuri Bujahit sivyo nk'ubu utanguye kuvuga ati indirimbo yanje Bface on the ukaintroduce je ntahari canke ndahari ukavuga indirimbo kwera jingene na yumvise amajwi arafise ingene ari hasi arafise ingene iri satire ariko numengo harimo dièse uyentroduce ari umuntu ariko arakuraba hari araza kumviriza ivyo wavuze muri we nta nubwo yashaka kumviriza iyo ndirimbo ibyo makosa yari urumva ayo mantuze ntayo yashaka kumva aza kumva ivyo wowe wamushikirije nukuvuga wowe urafise moye yo kuyimukundisha canke yo kuyimwankisha urafise kumubwira uti ebana ino ndirimbo kabisira renze nayo umva mu kwetora amakosa ntiwoshe kududurirako ubwira nyene ati je gusa ndifuza yuko basha amwe kwa mirere kanuka to igameze gutya umujama yo frap ariko ni wazo uvuga ngo ibi ngo happy kweli ngo ndavye ingene imeze ngo ngo wapi kabisa wewe nyene wewe abanyagihugu baragukurikirana cyane kurusha n'abaririmbyi kuko ubu imbere ya kamera iminsi yose bisigura yuko we ivyiza kumushikiriza arashaka kwigumana mu mutwe yahura n'uwundi atakuravye we agaca bimubwira agaca bibwira n'uwundi kandi agaca bikwira hose Bface yagize gutya muri uko kukavuga ngo Bface n'umuvayo n'umuntu atagira indero n'umuntu atuba abifata uko nyene abishirana akana nakuzosanga mwisitirere ivyo bayaga oya ngo kandi cisonera ngo kimeze yabikuye he yabikuye iwawe wewe nyene sasa rero wewe urafise kutuintroduce neza bakadukunda canke bakatwara aba journaliste rero nibo babituma nanjye mabifu yose wumva hari mabifu y'abaririmbyi n'aba journaliste araja kuri mikro akavuga ngo
ngumve ngo hari cyuka kibi kimeze ukuntu icyo cyuka kibi Bifese ababimenyesha bakuru byo mutogaga sasa hari cyuka kibi niwe wagikreye ariko bo ntacyo bafitanye ntari gihe kuza bajyanye igihugu bagacaja bakajyana mu makomantere bakajyana he na he mu gihe abafana bose turabasangiye twese turabarundi none wumva ugafata umwanya nawe uri umuririmbyi ugenga uridoza uri kuvuga ibindi by'ubundi mu artist uramuvuza wibagiye n'ivyakuzanye ni iterambere ni ijya mwese focusing ku buzima bwiwe n'umuziki wiwe na karere yiwe hama yibuke kandi ko ari umurundi akwiriye guteza imbere igihugu ciwe nuko ntakeye urashobora kwiyumvira ati mbega Bface kumbure turetse ivyandabe mbega hoho ntubaramutubiye kugira iki nabaramuje kuri message nyene ndabimva kuri Bface ko ni Bface tutamubona we muri izi changamoto ziko ziraba hagati y'abaririmbyi n'aba DJ cyangwa n'aba promoters je uramutumbona uzokumva nagiye muri studio nta bintu vy'ama captions akuna nta bintu vy'ama post akuna sinkeneye ivyo ndabirengeye je ikintu nzokora nzoja muri studio kubera indirimbo niribwa n'imbeba blaze ntabwo ari gitabo imbiribwa ari kirere ntabwo ari gitabo cyangwa ikaye igumi yumvikana misi yose uzisanga kuri iTunes uzisanga kuri Spotify uzisanga kuri YouTube ahantu hose kumanuze yose ni kuvuga izo kwamaho n'indirimbo z'abantu badutanguriye muri 60 turazumva n'ubu bisigura yuko yaba z'imbeba zaragiye kuva kera twarazibuze sasa rero nanje niyo systeme nkoresha numva ko ari kitagenda nzobicisha mu gahogo ndabivuge izo caption n'ama post sinshaka hautaki Jason Bface on the flow tumubona novuga muri 5e édition ya ujya umusuri mukuru wa bière October Beer Fest turakubonamo Bface uko witegura gute Bface ku bwawe kuvyerekeye abafana bazokurikirana ico gihe jewe namanite itariki 2, 3 na 5 z'ukwezi nyene namaniteguye kandi abantu bose badukurikirana tubatumire ni guhera ejo kuwa gatanu sinzi ko kino kiganiro kija kuno munsi canke kizoja kikindi nuno munsi nyene bala nimba ari no munsi rero tubatumire bazoze ejo hama yego karibu ndibaza ko bizoba biryoshe nzo ndi kumwe na Mona Walda nzo ndi kumwe na Fizo Kigingi Mr Champagne aba DJs batandukanye nka DJ Israel DJ B ni benshi n'abandi baririmbyi benshi nka Berry Music nka Milana nantuze na Wiz Design ni benshi ni Bface uvuze Berry Music hamwe na Wiz Design ko bwawe urabona abatuyi bako bakora gute mbaririmba neza je ni umfano wabo urabafana ndabazi no kubibabwira ntumbwira na challenge ndayagira kabisa afu bamaze kwakira abafana benshi afu barako rashigikirwa na bamwe bavuga bakuru muri entertainment mbega wibaza ko bari mu bato talented kweli mbega ni talented no kumushigikira ni burya hasabye kugira ngo nabo nyene bashike kuri level Bface ageze cyangwa bayirenge nibaza ko atagusimba ama etape no kugenda buke Bface ndio mbaya ataka mfikirie sasa hivi amna ukiwa na nyimbo mbili sasa ushaka kuja kuri level ya Big Fizz ya Bface nilikunda utegereza kurindira abako tutakuri kiganira none mubona nitavye none ari nta kibazo nitabire gusa byo uvuga birumvikana muri mic ndi mu kiganiro gira uko ushaka Boniface ndi mu kiganiro ariko ndahejeje ndaje umunyene sawa murakoze Yes wakoze bamuye ati Bface itavye telefone ruvuga mugari ini challenge kandi Bface nibazo kugira bakata nta kibazo kuko kandi byamaze kujya nanje ko byagiyemo kandi ni bon kubisanzwe wumvise ko bambazije amazina nindi yabarwa akazi sasa bijanye n'akazi shaka kureka shaka kuba no kwita ikiganiro ngo ndeka akazi imana avye sinakazi asana amafaranga za kuguha bisa urazi kutananchore ndabizi vraiment kutananchore ariko basi tuko turagerageza gushikara muziki wa Bface yari yakure sije nega Bface ariko ni bon muri abantu b'abagore bambe bagabusana yes ni Bface ndiko ndavuga ati mbega Bface ku ruhande rwawe ati rero urabona yuko kugira ngo turonke ama views menshi kuko turabona indirimbo zacu dusora indirimbo ziza Bface na quality z'ama clip mu duha ni meza cyane abagore bamubaga turabagore kabisa abantu b'abagore kwikibase navyumvise abantu b'abagore turabanya rusako muri guyanje
Sinavyumvise Bface ariko nacereka tubandanye karagaciyebwe ni Bface turabona yuko indirimbo zimeze neza ariko umenga views ni si kirenga Bface indirimbo zande ziwanyu nuvuga turavye ukuntu indirimbo iri kira trending and ukuntu kirafatisha turavye n'izabandi mukorana muri kumwe muri game umenga mu Burundi turacari kuri niveau nto y'ama views niveau ntoya ucuraba abafise ama Android gene bangana benshi bakoresha udutoroshi abakoresha ama Android nabo benshi wagize imana kayironka usanga nyene atagira ama mega ubuzima buragoye twe ntidushaka kwiga imihari ahubwo turano abashinga nayo ubirabe neza ahubwo mbere biriko biraza sico kimwe na keye ariko mu Rwanda umenga tukumira ko mu Rwanda rero bafise ama Android menshi barayafise nico gituma ubona n'amatekno usangereza ni ya desa abaye menshi sagari desa mille turasami ivyo byose ni ibintu ugenda ubona yuko urumva nyene barafise ivyo bashitseko ariko twebwe turabe ivy'iwacu ivyo by'abandi tubireke kubera ko turacagwana urugamba rwo kugira ngo umuziki wacu utere imbere sivyo jewe ico mbona population yacu ntabwo ari nke irakwiye nibaza yuko ubu witwa turi mu ma 11 million ndibaza 11 million ya sije ndabaharu nta kuma mfise canke ni nka 12 peut-être 12 sasa rero nimba ari 12 million uravye Android zihari numvise ngo nta n'ibihumbi na impulse umenga none abantu benshi n'abarimyi ivyo vyama kandi rero muri iyo impulse usanga benshi bakurikira vy'uburimyi bagakurikira sinzi vy'ubuganga hariya kuri YouTube usanga rero bakurikirana umuziki ari bake ni bake cyane nico tuma mbere n'abanyagihugu bikundira ama insolite mugabo ubahaye akaririmbo inbox ukazomva ngo none ngo mpereza n'amamega ngo none ndungikira n'utumega kandi twakora ngo ngo ndungikira audio man audio kuri WhatsApp agaca kugira ngo afite utumega twa Facebook na WhatsApp kandi numva ntushaka kumujya imihari siwe akarizo k'impene kiyagaho gahambije nivyo afise sasa rero urumva nyene tubajya imihari Kifaransa bavuga ngo nta yindi shwazi dufise nta yindi shwazi naco gishara kubona nta kuwundi bajya muri gura muzi bro namuzi n'umuniga sana kabisa ariko arakunda kunkorera ko sana jewe kandi no ngaha nabura ama insolite akuramo nganye kana gukurikirana nimba ari we gutwi vraiment nimba ariko arankurikirana ego ni none nyene n'umupatriote umenye vraiment barakurikirana iby'abarundi mu bantu baba bashigikira n'abaririmbyi b'abarundi ari mo vraiment man respect brother man igu yanje nawe uri gihungu vraiment nandi sinzi ko ari n'igihungu canke be bashagishira umukobwa n'ubuhungu sinzi ko gutwi yo bari inkumi canke ari inde umwita gute umwita gute ijisho n'ugutwi ntibihanura ubibi na difference yes ni rap yuda rap Goliath uko mu mwitu kugomba wow ni rap machine turabona novuga umwige mari hafi yawe Bface ni Bcobra na umwana kiri muto bikora neza Bface commentaire no iko Bcobra ari hafi yanje bisigura yuko kumumpanuro biboneka yuko umuba hafi ya boje kumanuro no mwana akubwiye ko usimvye etape nk'ubu gava nko kuri escalier yo ngaho ya mbere ugacuja nko ku ya gatanu uravye nabugwira gakomoko ivyo ko ragenda kuri imbere step by step asitaye kukurupuka ni pole pole ariko hajeze sinzi kurabibona nyene karitanga gose nyene n'imyaka yako nyene sasa rero support y'abantu irakenewe kandi na management yiwe kudo chapeau baramushigikira cyane ndifuza rero ko yo kwameliora ku bintu vya flow akajwi kagakura lyrics nazo nyene zigakura ariko vraiment ariko hajeze je ndabikunda gose sasa kugashigikira no muri Citoke hadi twari kumwe nyene kayo kararirimba narabibonye kararirimba neza sana kabisa yes good Dusaba basuzera ikiganiro cyacu ni rap yuda ngenere yuko bon ikibazo mana yibaza biti mbe kubera iki abaririmbyi bacu bona umenga ni bake bubatse Bface kwa nini twese turapanze mwese murapanze nta numwe aragura inzu iyo ngaho kubera ikintu Bface narumwe yubatse ikibazo ndamubajije ariko rumwe yacyantwara byo gupanga n'ibyo kugira none niwavuza wubatse sabasi okay basha mariage ubugeni arumwe aragira ubugeni bazi babagiye ufise ubugeni bamaze kugira ubugeni ni baki Bface why Bface ubugeni babigize hari n'igihe badashima ko mubimenye kuri kibore Bface mushaka navyo nzi naje mvugira bose oya basi Bface why wewe utaragera jewe sindabishaka sindabifata nyene peut-être nkega naragira
Yes, rap you, nashukuru sana kakaangu. Na mimi nashukuru. Sasa shukuru ni nani? Bwana, sijui kama ni Mkafrika kama ni mtu gani kama ni Yes, ni Bface on the floor kumbure agira katugira acapella ndabe nture ndabe. Jemvis indirimbo shasha yitwa muzingi munini agura. Muzingi munini kapela kidogo basi, akapela kidogo. Ile ngoma bana umejifanya kama huijui. Umuzingi munini agura nivo hivyo tunande hivyo. Niumva. Kabisa. Kontreta. Urimba turayatiki. Alafu wewe ni mtangazaji kumbe ufuatili. Wewe ni wagiye kuri social net nani zanje. Bface tungira. Ndagusubire koma ikiganiro kwanza nigihera. Oya Bface umvire. Kiratanguye. Bface umvire. Jewe naguhamagaye kugira ngo ndakubaze about your music. Sasa kama umeniita. Jewe kuvyerekeye ivyo ngeze ko nivyo kuri Instagram yawe nabonye postinga wambaye izo mpuzu amena ijya show uzogenda ko le 2 na none urabi ivyo no munsi gusa nagira urabi ivyo kwezi kose urabi ivyo na kwezi kose mu ndwi yose mu kwezi kose hagati byose birimo Bface ibi none umuzingi muri ntiyarimo Bface ndimbo wabonye umuzingi munini none hari cyo wayivuze none tujya tuyivuge ko none Bface none wari wamaze kusezera umuzingi munini agura ni yari yamaze kusezera tunanda basi umuzingi amna shida ariko ntugire ubwoba kabisa nakubali kakago tugira ko rero beko mukanye bujya habuziki selector kati vuzu yo muziki hamadu tambe kuko turi kwitiye let's go S factor something I want killed takesha in the tasipa wetesa kuja na pe bumba gira mugenza wati bujya ibintu birakomeye bayicaye mubwira haguruke tukanyukure DJ batandukanye bose bahashitse munini agura ndani ya Bujahit TV pamoja na Beni na vya Beni nga wewe ni suri sana Beni kwe Bface na mizina jibasi ya mizina basi hypocrite Sindani nilikuwa nataka ni yaga my name is Ipo social media araje kono ni ibintu umuntu asigaye avuga ikosa agasharigira aka basi tufanye aje bana kabisa lakini haina shida kalikamatisha lakini kalinisaidia amna shida kamkusaidia fresh sana Bface angesema Beni angetuma haba accident mumenya ariko avuze hypocrite it's good lakini haina shida mimi nakubali ni Bface kumwe na DJ Cut Loose from Round Town DJs ugambira kumwe na DJ Feelbite uberuka mbega Bface azogirana nande tuvyitege azoba ni muri Round Town DJs nyene Jefferson benshi tumaze gukorana nabo tutarakorana nabandi DJ Paul twarakorana kabisa nabandi bose tuzokorana ndafise ama collab menshi muri studio aba DJs baragukunda cyane Bface tarasohoka mfise ndaziretse abatkasubira ariko Bface afise bonga la collabo from Bantu Boy sio kuna nyingine bonga la collabo from Rwanda man kuna nyingine from Empire kuna nyingine from Jefferson ma collabo mesha taraso Bface ajya kudira indirimbo nituzi yazohera ko ariko afite indirimbo na Big Fizzo afite indirimbo na Sat B afite indirimbo n'umunyarwanda tutazi yo ni question mark ari muri bajya baraperi na disinze muri la difference ari mo nyene muzoririmba kabisa mbega ni ndirimbo Bface irahari na clip byose tusikize basi kidogo urakunda guhonda ana Sat B tunjaga cyumugari mukirende ngo umuhonji wa cyane nagura uyu sasa rero na yari mimi stauza Bface yari mimi stauza wewe ako gakrane mbona kaza sana wallahi ndio ni mimi kwa kicha kikubwa lakini Bface mimi kwa kicha kidogo lakini afu Bface aranyemeresha paramuza bishakara yinyimbo yangu umutwe wawe nyene urafise ingene umeze nka television wrong Sonitech urabona zijya nuze zake Just trabaza kipindi Bface aza kuitukana
tuzasubira inshallah ibarikuze turi kumwe na B-Face on the floor, rap Yuda, rap Goliath, rap Machine, umuhamagaro ukugomba yakora dusigira ivyerekeye indirimbo zishagiye kuduha nuvuga very soon novuga mu mpera z'umwaka kandi muri na misi nyari B-Face afite igiteramo le 2 na le 3 na le 4 hariya kuri Pasta Comedia, aza kuri mwe na Big Fizzo, aza kuri mwe na Mr Champagne, aza kuri mwe na Mokenzi, aza kuri mwe na Wiz Designer, aza kuri mwe na Berry Music na barivyi benshi aza kuri mwe na B-Face namwe na ba DJs novuga bo muri industry yacu ya +257 tuzasubira inshallah B-Face kumberesizi kora kajambo yababwira abakunzi biwe barakwadukirana kuri uno mwanya. Ya kajambo nababwira nuko kweri twogerageza haba guhera ku ba DJs ku baririmbyi ku bafana no ku ba journalist no ku ba boss bose bana du supportingane dufubusa ibintu byose umva ngo naka ngo azirana naka ngo yishyuye naka mwese muzopfa sasa rero mugiye muzopfa mwitware bukebuke mupfubusa kubera ko hata ukifa ive vitu vetu tabia nko Imana yuzubu nyene B-Face wowe uja mu kibanza cyawe jewe nta honzi mugabe iconzi coco vraiment ndazi ko ntiremye kandi Imana ndayubaha nta muntu yo kwisabira ahantu habi hajya n'abantu bose wabonye bakenye bose mu mitwe yabo bifuza kuba nka Bill Gates babumva neza ko bobaho bajya umukati urimo bleba ariko ntikibuza yuko barya ibiharage bitagira umunyu canke bakabibura no baza ko babijya kubera ko babishaka umwe wese rero afise icyo nta muntu yo cagura umuriro mana we rero wowe kija mu ijuru B-Face none ubaza ikintu B-Face ubunyene aranovuga uri mu ijuru urahuye na wa musuma yakwiba cakirato kandi yatigiza aza kugusaba ikigongo ubonye aciaja mu kibanza cize oya no kuza cambaye acaja mu kibanza ciza cambaye duriye cambaye ndakimukura hama rero nkacengera duriye cambaye ndakimukura nkagira ati blaze we kweri na we bakuderibe sasa rero deriberation sira yeme zageze gute we nirudishe kicyatsi mimi nimekiuza huku kwa Oscar kwa nani tuko mbinguni hapo muri mwijuru rero uko bigenda kose dusubizanye ibyacu wewe hama bagucira urubanza gurundi muga wansubije ivyo wanje ko genda igisuma n'igifa bashwe ndakufatiye mwijuru Jesi wakuzi wa Bujahit TV mnaona gisi B-Face ni kwa nani hivi tukitangura mwana gisi B-Face ametokelezea kinoma jamani ni B-Face naona umependeza sana ni defo yanje wewe nubiza ndabizi man ariko nera ni batabikubaza bitabagwa neza naona ndabivuga abo musangiye mu oya ibintu biravugwa man kiratunga bro icyo yaku complete ni nabizi hapa ni ngapi sasa ariko nyine kubye oya ugira yansubiza none nk'ubu ndagwaye inoti dore B-Face utagira yansubiza numbazi ati renda kikwivyunyera nkagitwara mwijuru rero cadupambanira hari urumva ajya washaya jeno igukura n'imbere ya Yesu imbere alezwe ati siri basigana abacurubaza kabisa murabona ni B-Face aberiwe cyane B-Face novuga ari mu bari ndakunze kubivuga B-Face ari mu barimvye ba mbere je novuga nga mu Burundi babegwa cyane atari ibe wala si wenye n'abafana barabimbarira kandi birangyohera kubera ko baba babibona sasa rero urumva hajya bavuga ngo gutamba wirorera bibera abasazi kabisa sasa rero kubona ushobora kwambara ikintu ciza bakabibona bakabikubwira yamani sound good kabisa mani bahezagire cyane nanje uko bigenda kose nani ndaryoherwa mbere kabisa Jobless Skia leo umuntu musi kugenda gute B-Face ku musi wawe ushaka kugenda tamaguru office